Ndabaramukije mwebwe muriko muradukurikirana. Bahaye ikaze mu kiganiro Ukwizera guhindura ibihe. Mu kiganiro c'uyu munsi tuja kubabwira akamaro k'isengesho ryo mw'ijoro. Kuko mu kiganiro duherutse gukora cavuga ku kamaro k'isengesho ryo mu gitondo, hari abatubajije ati mbega isengesho ryo mw'ijoro ryoryo rifise akamaro akahe? Nikaze rero ni muri kino kiganiro kugira ngo umenye akamaro k'isengesho ryo mw'ijoro n'ico rifasha mu buzima bw'umuntu. Isengesho ryo mw'ijoro ni isengesho rikenewe gukorwa n'umuntu uwo ari we wese. Ni ngirakamaro mu buzima bwacu. Iri sengesho rirahambaye cane, rigira ubushobozi bwinshi, risenyura ibikorwa vy'abansi. Novuga yuko rirugara amarembo y'ikuzimu, rimenagura ibikorwa vya Satani n'ibikorwa vyose vy'abanyakibi. Isengesho ryo mw'ijoro ni isengesho Satani atinya cane, kuko mw'ijoro niho abadayimoni, impwemu mbi, abarozi, abasuma niho baronka umwidegemvyo wo gukora. Abakora ibibi bose mu gihe co mw'ijoro niho bakora, kuko baba bagukiwe. Iyo bwije kuri bo bisa nkaho buba bukeye, imirimo yabo iba itanguye, haba hageze yuko baja ku kivi. Nico gituma gusenga mw'ijoro ni ngirakamaro. Ni ngirakamaro gusenga imbere yuko uryama, ukabanza ukishira mu biganza vy'Imana, kuko niwasenga mw'ijoro uzoba urinzwe cane. Nta dayimoni, nta murozi, nta gisuma bizokwegera. Kandi naho vyokunda bigashoboka abadayimoni bakakwegera, canke abarozi, canke abasuma bakegera ihema ryawe, bizobananira ko hagira ikintu na kimwe bagukorako. Nta kintu na kimwe bazoshobora kugukorako mu gihe uzoba uraye wasenze, kuko iyo waraye wasenze uba uryamye mu mahoro n'umutekano w'Imana. Ndetse ijambo ry'Imana mu migani
igice ca gatatu ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 26 rirabitwereka cane, rirabitwereka neza. Haravuga ngo niwaryama ntuzogira ubwoba, mbere uzoryama ugire itiro riryoshe. Ntuzotinya ubwoba bwa giturumbuka, canke ukuzingazingwa kw'abanyakibi nikwashika. Kuko Uhoraho azokubera ivyizigiro, kandi azokurinda ikirenge cawe ngo ntigifatwe. Aya majambo aratwereka neza ko iyo uryamye wasenze uba wishize mu biganza vy'Imana vy'ukuri, uba uri mu mahoro no mu mutuzo. Ariko rero hari ikintu kibabaje cane. Ikibabaje nuko abantu benshi bararyama badasenze. Abantu benshi baribagira gusenga mw'ijoro imbere yuko baryama, kuko Satani araza akabibibagiza. Naho wovyibuka, Satani aragwana cane akaguteza itiro kugira ngo bikunde uryame udasenze. Ukagera aho uryama wagira ngo urasenga, itiro rikaba ryinshi cane, rikaba ryinshi cane rikakugwanya vy'ukuri, bikanka yuko wovuga n'ijambo na rimwe. Ugasanga mbere birangiye usinziriye udasenze, vyanse. Abandi nabo ugasanga ariko aranigana n'itiro no gusenga. Muri ico gihe ugaca usanga ariko aravuga ibintu bidatonze, bitari ku rutonde. Ugasanga uriko uravuga ibintu bitanabaho, kandi ntunabimenya. Muri ivyo nyene ugasanga wasinziriye, Satani akagutwara vy'ukuri ngo ntukaryame udasenze mw'ijoro. Kuko iyo usenze hari vyinshi umwononera, umubuza gukora ibikorwa vyiwe neza nkuko aba avyipfuza. Uba uriko uramugwanya, kuko nakubwiye yuko iri sengesho ryo mw'ijoro rimenagura ibikorwa vya Satani n'abadayimoni. Nico gituma rero muri uyu mwanya nagombe ndakubwire, iyo ugira uryame gerageza urare usenze. Satani ntumuha akaryo ko gukora. Abarozi ntubaha akaryo ko gukora ivyabo. Naho itiro ryoza
rikakugwanya, gerageza urwane naryo, urineshe, wiganzure Satani, urare usenze mw'ijoro, uryame wasenze. Kuko niwabishobora ukaryama usenze, nivyakunda uzoba unesheje ibintu vyinshi, uzoba usimvye ibitero vyinshi vya Satani, uzoba usimvye imitego myinshi y'abarozi ndetse n'abasuma, kuko mw'ijoro hari igihe abasuma bashobora gutegura kuza kukwiba. Ariko mu gihe uryamye wasenze, hari igihe imipango yabo, integuro zabo zose Imana ishobora kuzicamwo umurongo, ugasanga ntibikunze, bikanka, bikabankira, bari babiteguye vy'ukuri, ariko bikanka. Ariko nutasenga, Satani azoba agufiseko ububasha bwose, azoba agufise mu biganza, azokora ico ashatse kuri wewe. Ni hahandi ushobora no kuryama ukarota ibintu bibi cane, ukarota uriko urarya ibintu bitameze neza, abandi bakarota bariko barabasambanya, ahandi ukarota ubona hari ibikwirukako, ubona hari ibiyoka biguteye, ukarota ibintu biruhije cane uri mu ndoto. Bukeye mu gitondo ukavyuka warushe, ukibaza yuko zari indoto zisanzwe, ariko ntumenye yuko ivyo nyene vyariko biraba mu ndoto, ariko vyariko biragenda muri uwo mwanya nyene. Warose uriko urafungura ibintu bitameze neza, ukibaza yuko ari indoto gusa, ariko vy'ukuri ivyo wariko urafungura mw'izo ndoto wabiriye vy'ukuri, hari ivyo Satani yakurishije. Warose bariko baragusambanya, ukibaza ngo zari indoto, ariko vy'ukuri mu buryo bugaragara ivyo bintu vyabaye. Niko biba biri, biba vyabaye. Ukarota ubona ibikwirukako, ibiguhiga, ukibaza ngo ni indoto gusa, ariko vy'ukuri hariho impwemu zariko zirakwirukako mw'iryo joro waraye udasenze, hariho impwemu zariko ziragukurikirana. Nico gituma ni vyiza gusenga mw'ijoro. Ugomba uryame, imbere yo kuryama senga, gerageza usenge, urwane n'iryo tiro urineshe. Mbere kugira ngo bigushobokere, urashobora no kwirinda gusenga uri mu gitanda, harya muhejeje gufungura
ugasenga ukiri muri ico kibanza nyene utaraja mu gitanda. Ico kizogufasha kizotuma ubishobora kuryama wasenze. Kandi ikindi naco, kuryama wasenze ni vyiza cane, kubera iyo dusenga turasenga tukitunganya imbere y'Imana, kuko umurango wose haba hari vyinshi tuba twaciyemwo, haba hari vyinshi tuba twahuye navyo bikatwanduza, bikaducafuza imbere y'Imana. Iyo rero ukoze isengesho ryo mw'ijoro ugashiramwo no gusenga usaba imbabazi Imana ku biba vyakugoye, ukiyeza ukitunganya vy'ukuri, naho vyoshika ugasinzira rya tiro ry'urupfu uri mw'itiro, urumva yuko amaherezo azoba ari meza cane. Twige rero kuza turasenga mw'ijoro imbere yuko turyama. Nk'uko nari nabivuze, isengesho ryo mw'ijoro rituma uryama wishize mu biganza vy'Imana, ukaryama uri mu mahoro n'umutekano ata bwoba. Rero wewe wariko uradukurikirana muri kino kiganiro cacu, wimenyereze gusenga imbere yuko uryama, ubandanye ushishikara gukurikirana ibi biganiro vyacu, kandi Imana irusheho kugushoboza. Murakoze.